Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idaheka TV na cane mwebwe abakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro kigira kabiri muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro twababwira yuko ubuheruka tugiye kumara iminsi tubaganirira ku kamaro n'inyungu zidasanzwe biri mu kwitaho no mu kwitwararika amagara yo mu nda, kubera yuko murazi ko bayamaze abakera bakavuga ngo ubwiza buca mu kanwa. Bivuze ngo ubwiza buca mu kanwa bigomba kuvuga yuko amagara meza umuntu agira akomoka, aturuka, aterwa, avana n'ibyo umuntu afungura. Ufungura nabi, ufungura ibitari byo, ufungura ibitagira ibisuku, ufungura ibirimo imigera, ufungura ivyononekaye, ufungura ivyabotse, ufungura ibyagashe, bigutera kugira ingorane mu nda, hanyuma ugaca urwara n'ibindi. Twarabwiye uheruka yuko rero burya mu nda hafitaniye imigenderanire idasanzwe n'ukungene umubiri wacu ubayeho muri rusange, n'ukuntu amagara yacu abayeho muri rusange. Muri kano gace rero kagira kabiri dutumbereye kubabwira yuko amagara yo mu nda twabona yuko hariho novuga ngo ico bita ngo ni microbiote canke flore intestinale, ni ukuvuga abasirikare canke barriere immunitaire, abasirikare bo mu bihimba bijejwe ihoka mu ntunge, ibihimba bijejwe ihoka ry'ibifungurwa. Abo basirikare basanzwe bacungera umutekano, basanzwe bafasha ivyo bihimba byo mu bihimo mu nda kugira ngo bishishikare gukinga ntihagire novuga ngo ubugwaragwara, amamikrobe, imicafu, imigera n'ibindi byose byohungabanya umutekano wo mu nda. Iyo rero ngo habaye guhungabana, iyo microbiote canke iyo flore intestinale yahungabanye, yabaye déséquilibré, ni ukuvuga iyo habaye ico bita dysbiose nk'uko twakivuze. Iyo dysbiose ihabaye rero ni ukuvuga ngo amagara yo mu nda arahungabana. Ahungabanye rero burya ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu bwerekana yuko indwara nyinshi zo mu nda umuntu agwara, les troubles digestifs umuntu agira mu nda, ibibazo, ingorane umuntu agira mu nda, ngo basanga ngo akenshi ibice byinshi kw'ijana bihuye canke bikomoka canke se bituruka canke biterwa nuko habayeho iyo déséquilibre ya flore intestinale canke ya microbiote ariyo bita dysbiose. Iyo byakunze yuko la flore intestinale canke microbiote nako iyo byakunze yuko iyo microbiote rero novuga ngo ibyifatamwe neza, nta ndwara umuntu aheza ngo agwaragurike zo mu nda. Rero muri ico gihe iyo byahungabanye, iyo byahuraguye, iyo mu nda novuga ngo abo basirikare bo mu mubiri bahungabanye kubw'uko umuntu yifata, kubw'ubuzima umuntu abayemwo. Umuntu ashobora kuba ari expose ku bimutera ama stress cane, umuntu ashobora kuba ari expose ku buzima novuga ngo bw'ahantu hari ivyuka, ivyotsi bibi, amagaze. Umuntu ashobora kuba kumbure abayeho ubuzima usanga nyene umubiri wiwe novuga ngo uri ambage. Iyo rero byagenze gutyo, ivyo biraheze bigaca bituma rero iyo dysbiose ihaba. Iyo dysbiose rero ihabaye ica ituma ayo magara yo mu nda ahungabanye rero ututaba kubona ibimenyetso bitari bike vyerekana ko mu nda vyahungabanye. Aho rero turiko turavuga ngo bijanye n'amatrouble digestif, tuba tugomba kwerekana yuko habaye ivyo tubona amaballonnement, ni hahandi umuntu novuga ngo yuzura inda canke se novuga ngo wakumva umenga inda yapanze canke se yaponvye, uravyumva. Ugasanga rero umuntu aguma yumva ubuda novuga ngo bwaponvye canke se inda yuzuye, hari naho ugasanga umuntu yumva afise amagaze mu nda. Urabona ko hakuno nyine umuntu abona ko nta n'ivyo yari mugabo akaguma novuga ngo asuragura. Ivyo vyose biba ari ibintu vyerekana yuko uko gusuragura novuga ngo ndenzarugero ko umuntu n'abatagwa ashobora kuba novuga ngo yosura
ariko mugabo uko gusuna ndenza rugero kwa buri mwanya buri kanya haba habaye rero ikibazo ku magara yo munda. Ibiri navyo bishobora kuhaba iyo munda hahungabanye, ni ibyo twita ngo na douleur abdominale, ukumva ubabara canke utonekara munda, ukumva nyene utaho icabiteye, ariko mugabo ukumva nyene munda novuga ngo biragirane kumbure novuga ngo urababara cane uratonekara. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu biba iyo umuntu munda amagara yo munda atifashe neza, kubera ko habaye icyo twita ngo dysbiose cyangwa se habayeho déséquilibre de la flore intestinale cyane déséquilibre ya microbiote. Ibindi nabyo bishobora kuba ibijyanye no kugumirwa mu nda, ngira ngo twavuga tuti ni constipation mu gifaransa. Ugasanga umuntu yarenga atagiye ku mwanda mukuru, akaba yakubita iminsi yatagiye ku mwanda mukuru, kandi yagerageje kurya mugabo mu nda hakaguma hiyugaye, akumva mu nda hatarekura. Ikindi nacyo gishobora kuba ibijyanye no kuvuga ngo no gucibwa mu diare, ugasanga kumbure kubera ko mu nda byaparanganye, kuko ibi byose ni ibimenyetso by'indwara zo mu nda, kandi izo ndwara zo mu nda zija habona sawa ku mugaragaro iyo mu nda byahuraguye, iyo mu nda umuntu yagize novuga ngo byahungabanye. Ibyo byose rero kwakora umuntu w'umengo hari ikintu gishikuye, akumva umengo hari ikintu gifashe, novuga ngo sofa y'amakampe, kwako novuga ngo imbwa zaryamye, murabyumva kuva nyine umengo hariho ukuntu umuntu uzumva novuga ngo umusongo ucumise muri ico gihe, ukaba umengo no kwideplasa ntiwoniganga ntiwogerane. Ibyo byose rero ni bimwe mu bimenyetso bishobora kugerane kuba ku muntu iyo habaho ya déséquilibre kwa ko ari dysbiose, ariyo déséquilibre ya flore intestinale, ingene abasirikare bo mu nda mu bihimba bigezwe ihuka ry'ibifungurwa basanzwe bakora akazi kabo. Nuko rero hamwe n'ibyo n'ibindi byose tudoshishikara kuvugana, tuzobonera hamwe yuko mu by'ukuri amagara yo mu nda ari novuga ngo kirumara, novuga ngo ariho novuga ngo kwihinguriro ry'amagara meza, novuga yuko ariho novuga ngo mu gikoni gitegurirwamwo novuga ngo ukubaho neza k'umuntu, novuga ngo kugira ngo umuntu abeho neza byanka byakunda mu nda habifisemo uruhara. Murazi yuko umuntu ashobora kuba atariye, umuntu ashobora kuba hatarya, umuntu ashobora kuba hatanwa, kandi ibyo umuntu arya n'ibyo umuntu anywa byose bija mu nda. Kubw'iyo mpamvu rero urumva yuko igitoro kibashisha imoteri y'ubuzima bw'umuntu kubaho no gukora neza gituruka ku byo umuntu yariye n'ibyo umuntu yanyoye. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye gushishikara kumva neza iyo migenderanire mu nda hafitaniye n'ibindi bihimba bitandukanye by'umubiri. Tuzorabira nk'ibitari bike rero mugabo kubera yuko atamagwa kandi ahorwa, kandi yuko novuga ngo umuhinga wayo aragirane arayahora, twagomba tugarukirize ngaha ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Tuze tubandanye mu kiganiro cy'ubutaha turabira hamwe mbega bigenda gute hagati y'amagara yo mu nda n'amagara mu bindi bihimba, mbega mu nda iyo byahungabanye bigenda gute. Hanyuma tuze turabira hamwe rero mbega umuntu yokwirinda gute ibyohungabanya umutekano wo mu nda, kugira ngo amagara yiwe yo mu nda amere neza, umuntu aguwe neza, n'izindi ndwara zose tuzobona yuko zishobora gukira kubera yuko zavuwe zihereye mu nda. Nuko rero abakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga, aha niho tugarukije ikiganiro cyacu. Jewe Jean Imana namwe naenda kitiramishije ndabikebanuye naho ubutaha.